rero nkuko mwabonye uyu munsi nahawe topic canke ibyo ngomba kuvuga ko kuvyerekeye kwitaba umuhamagaro igihe urahamagagwa. Amen. Murazi twese turafise muri minsi turafise amatelefone mu mifuko, sivyo? Kandi turagira amapere, hari abantu benshi baradutelefona, sinzi wewe, jewe ndabizi misi yose hari amapere menshi cyane ngira cyangwa ama message za WhatsApp n'izindi, kandi kenshi biratugora. Jewe namaze imyaka myinshi namaze kushira telefone yanje mu silence, uko nguma ngira amapere birangora, ndi mu bindi ndumva telefone irikirasona irikira induru. Rero kugira amapere biragoye, sivyo? Kandi ko ngomba kuvuga kuvyerekeye kuhamagagwa cyangwa amapere nyene ngene turahamagagwa no kwitaba. Mu vyukuri apel canke guhamagagwa irashobora guhindura ubuzima bwawe. Hari gihe urashobora kubona ku telefone hari umuntu ariko gutelefona ukavuga sinshaka kwitaba, nta umwete ufise yo kwitaba iryo apel, canke ubonye ko nizino yuwundi urafise umunezero mwinshi, sivyo? Kuitaba iryo apel. Nka madame wanje nimba arantelefona ndaryohewe, sivyo? Ngomba kuitaba. Ariko turazi ko twese ngaha turi abakristo, ndibaza hafi twese, kumbure twese, nizere ko ni twese. Turazi ko Imana niyo yaduhamagaye. Amen. Imana ya nijuru, Imana isumba vyose niyo yaduhamagaye. Kandi turategereza kwitaba. Turategereza kwitaba umuhamagaro w'umwami w'abami. Kandi bamwe baramaze kuvuga uwo murongo, ariko je ngomba kuisoma kuko tosho kubaza umuhamagaro dufise nka abantu b'Imana nk'abakristo niki? Umuhamagaro Imana yaduhaye ni yahe? Tusome muri Matayo. Bamwe baramaze kushira uwo murongo hariya imbere, ariko ngomba tuisome. Matayo igice ca 28 ku murongo wa 19 na murongo wa 20 havuga ngo nuko nimugende muhindure amahanga yose abigishwa, mubabatize mu izina rya Data wa twese n'iryo Umwana n'iryo Mpwemu Yera, mubigishe kwitondera ivyo nabageze vyose, umve ndi kumwe namwe imisi yose gushitsa no muhero w'isi. Amen. Urumva ndibaza twese turabizi ko Imana yaduhamagaye kugira ngo tugende hose kandi tuhindura abantu kuba abigishwa ba Yesu. Ariko ndibaza ikibazo kinini igihe turiyumvira twitabe umuhamagaro gute, ikibazo kinini sico. Ikibazo kenshi dufise nka jewe kumbere na wewe ni jewe mfise uruhara canke ibikorwa nyabaki jewe ubwanje mu kwitaba uwo muhamagaro Imana yaduhaye. Kuko nkuko abandi baramaze kuvuga, ndibaza Madame Mirelle yabivuze ko nk'abantu nk'abakristo turi umubiri umwe, ariko dufise ingingo zitandukanye. Hari wa murongo muri igice ca mbere ca Bikorinto igice ca 12 tuisome. Igice ca mbere ca Bikorinto igice ca 12 ku murongo wa 12 havuga nuko umubiri ari umwe ukagira ingingo nyinshi, kandi ingingo z'umubiri zose naho ari nyinshi ari umubiri umwe, niko na Kristo ari. Nukuvuga hari umubiri umwe ariko dufise ingingo zitandukanye, dufise ibikorwa bitandukanye, nko amaboko afise ibikorwa bitandukanye n'izuru canke ibindi. Kindi turafise ingabire nkuko abandi bamaze kuvuga, turafise ingabire zitandukanye twahawe na Mpwemu Yera nkuko icete ca mbere ca Petro ivuga. Reka ndayisome. Icete ca mbere ca Petro igice ca 4 ku murongo wa 10. Icete ca mbere ca Petro igice ca 4 ku murongo wa 10 havuga nkuko umuntu wese yagabiwe ingabire, muzifashishe abandi nkuko bibereye ababwiriza beza b'ubuntu bw'Imana bw'uburyo bwinshi. Ingabire jewe nahawe na Mpwemu Yera iratandukanye n'ingabire wewe wahawe na Mpwemu Yera, kandi turahawe ibikorwa byo gukoresha iyo ngabire
guteza imbere ubwami bw'Imana, kushitsa canke kwitaba uwo muhamagaro. Rero ngomba kuvuga makeya kuvyerekeye njewe, ingene jewe nahamagawe, ingene jewe nayitavye umuhamagaro Imana yampaye. Nibaza mwabonye bikeya ngaha, ariko jewe navukiye mu Burundi navukiye ino, ariko nakuriye cyane muri Tanzania, kandi nagiye muri Amerika muri kaminuza, naronse akazi hajya, narongoye umukobwa wa hariya nyene, twese twari dufise akazi hariya, twari dufise ibikorwa muri Amerika, ariko twumvise umuhamagaro w'Imana wo kusubira mu gihugu c'u Burundi gukorera Imana, kuko twabonye ko hari ijambo nziza muri Congereza ivuga one life will soon be past, only what's done for Christ will last. Hari buzima bumwe gusa, kandi ibintu bizoramba ni ibintu twakoreye Kristo. Amen. Rero nico gituma twayitavye uwo muhamagaro wo kugaruka mu Burundi. Twabaye ngaha i Bujumbura imyaka 3, duca tumva umuhamagaro wo kugenda gukorera Imana mu Kumoso kure, mu Gisuru, ahantu hafi ya Tanzania, kandi abantu baragize ubwoba. Abagenzi banje ngaha i Bujumbura bavuze hariya hari abarozi, hariya hari ibibazo, naho ugiye uzogaruka vuba, ariko igihe turi kumwe n'Imana byose birashoboka. Amen. Ariko kenshi igihe turahamagazwa n'Imana ntitumenya ibintu tuzohura navyo, nico gituma kenshi turashobora kubwira ubwoba, kuko vyinshi jewe ndakorera hariya mu Gisuru si ibintu niyumviriye ko nzokora. Naratanguje ishure rya abaragi abatumva batavuga, dufise abanyeshuri amarenga 300 hajya, turiko turatanguza ivuriro hariya. Jewe sinigeze kwiyumvira ko ivyo bintu nzoba ndimo, ariko urumva ikintu gusa ndabivuga kuko ngomba kubatera intege mwese. Umugambi wewe wiyumviriye ko ufise wo gukorera Imana, hari igihe Imana izobihindura, ariko nta ngorane. Ni vyiza no gusumba umugambi wagize mu mutwe wawe cyangwa umutima wawe. Ariko ngomba kurangiza mu kuvuga kuvyerekeye ikintu kinini kenshi kitubuza kwitaba umuhamagaro w'Imana, kandi ndibaza ikintu nyamukuru kitubuza canke gituma ntidufise umwete wo kwitaba igihe twumva ko Imana iriko iraduhamagara, ni ubwoba. Kenshi turatinya, kandi nivyo turatinya kuko gukurikira Imana, gukurikira umuhamagaro Imana yaguhaye biratera ubwoba nyene, kuko ntivyoroshe. Gukorera Imana si kuvuga ngo ni ikintu coroshe, ni ikintu kigoye, kuko Bibiliya iravuga ko Yesu yavuze ko isi iranyanka na mwebwe izo banka. Ntivyoroshe gukorera Imana, kandi kenshi igihe turakorera Imana kuko navuze ntitubona kure, turafise ubwoba kuko twebwe turi abantu gusa, ntitubona nkuko Imana ibona. Ibona neza na neza, ibona vyose. Twebwe turabona kumbure intambuko imwe imbere yacu gusa, hari igipfungu canke imbere yacu ntisho kubona neza. Nico gituma turashobora kugira ubwoba. Ariko niki byamfashije jewe basi gutsinda ubwoba, niyo ngomba kurangirizako. Ni ku murongo tusanga muri Abafilipi igice ca mbere. Kuko kera nkiri muto jewe nari umuntu afise ubwoba bwinshi cyane gose, nawe ubu ndacafise ubwoba rimwe na rimwe, ariko urumva Imana irashobora kuduhindura. Tusome muri Abafilipi igice ca mbere ku murongo wa 21 gushika ku murongo wa 25, havuga ngo kuko kubwanje kubaho ari Kristo, kandi gupfa ari inyungu. Ariko namba ari kubaho mu mubiri, ico kuri jewe ni inyungu y'igikorwa, kandi sinzi ico mpitamo. Ndazazaniwe muri ivyo bibiri, kuko nipfuza gutaha ngo mbane na Kristo, kuko arico kirushiriza cyane, yamara kugoma mu mubiri nico corushiriza kubagirira ikimazi. Kandi ko nizigiye ivyo, ndazi neza yuko nzogumaho nkabana namwe mwese, kugira ngo muje imbere munezeregwe ukwizera. Hari ibintu bibiri ngaha: gupfa ni inyungu, sivyo? Kubaho ni Kristo. Amen. Kandi gupfa ni inyungu kubera iki? Kubera iki gupfa ni inyungu? Turazi Zaburi 16 ku murongo 11 havuga ngo mu nyonga zawe hari umunezero wuzuye, sivyo?
n'uguhimbagwa biramba ibihe bidashira. Urumva igituma gupfa n'inyungu ku mukristo ni kuko Yesu yatsinze urupfu. Amen. Kandi turazi ko dupfuye turagenda kubana n'Imana. Jewe nkuko navuze ikiri muto nari afise ubwoba cyane. Kandi nakunda kuyumvira kubera iki ndi ngaha, kubera iki ndi nk'umukristo ndabandanya kubaho. Kuko nimba gupfa ni inyungu, kubera iki Imana iransiga ngaha. Ni nkumengo jewe notegura umunsi mukuru w'umukobwa wanje wa kuvuka kwa karorero, tukayotsa inyama, tukavuza umuziki mu nzu, ariko turamugumiza hanze, sivyo? Tukuvuga rindira ntiragera ko winjiye. Nimba ku mukristo gutaha no kubana n'Imana ni inyungu, nuko nyene, sivyo? Tusomye Bibiliya turumva umuziki y'ijuru, sivyo? Y'ubwami bw'Imana. Turumva ingene ya nyama iri kirotswa ngumota. Turavyifuza kutaha mu munsi mukuru, sivyo? Ariko nibyo Paulo ariko aravuga ngaha, kubwanje notaha kuko gupfa ni inyungu. Hari umunezero wuzuye, sivyo? Aha mwisi nta munezero wuzuye uhari. Ariko turazi ko hari impamvu ikomeye ituma Imana ivuga ngo ntiragera. Wewe Daniel ntiragera, wewe ntiragera, guma ngaha. Ego musi mukuru urahari kandi irabikiwe ngaha, ariko ntiragera, haracari ibikorwa ukeneye gukora. Amen. Niwo murongo nkunda mu mirongo zose z'Bibiliya ni Efeso igice cya 2, Abanyefeso igice cya 2 ku murongo wa 10 bivuga ngo turi ivyaremwe muri Kristo, twaremewe ngo dukore ibikorwa vyiza Imana yateguye kera ngo tubigenderemo. Amen. Wewe na jewe twese hari ibikorwa Imana yateguye kera tutaranavuka ngo tubikore, kandi igituma wewe uracari ngaha ni kuko haracari ibikorwa nturakora. Amen. Rero nimba turiko turavuga turakwiye kwitaba umuhamagara w'Imana, tumenye ko mu by'ukuri urakwiye kwitaba umuhamagara w'Imana. Amen. Ariko araguhamagara kandi hari ibikorwa yateguye kera ubigenderemo, kandi ntukwiye kugira ubwoba na gatoyi, kuko nimba Imana irashobora byose kandi yateguye ibikorwa ku bwawe, kandi gupfa ni inyungu, uratinye iki? Abavyumvise ijambo ry'Imana, Imana ibahezagire. Amen.